wezi tatu akaburungu eweiko agakoni karyamye eweiko akaburungu org. Haleluya. Turashima Imana cyane kwitugiriye ubuntu kandi ko Imana itugiriye neza kugira ngo dushobore kuvugana namwe. Tugiye mu kwezi kwa kane, ukwezi kudasanzwe kuzuyemo ibidasanzwe bizoba kubw'abantu bose. Tuzanye rero message y'ukwezi kwa kane. Icyo tugomba kuganira ni iki? Tugomba yuko Imana isubiza bwa buzima bwayo kwa gukora kwayo. Cyage dusenga ngo Imana yigaragaze nkuko yigaragaje. Reka turabe mu gitabo c'Abaheburayo 13 umurongo w'8. Listen this word. Ijambo rivuga ngo avuga ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi ni kwari. Yesu Kristo uko yararejo uyu munsi ni kwari kandi ni kwazokwamari. Jesus Christ is the same. Bisigura ngo uko yarari na kimwe cyahindutse, ni yashaje ni yagabanukiwe. Bisigura ngo uko yakiza niko agishoboye gukiza n'ubu, uko yatabara ni nako agishoboye gutabara n'ubu. Harageze yuko twebwe abera tureklama Yesu tuzi, Yesu twaravye muri Bible, Yesu yavuganye na Petero, Yesu yakoranye na Petero, ivyo yabwiye Petero yuko bazokora ibirengeye ivyo yakoze bakaba barabibayemo barabikora. Ari jambo ngomba ko dusoma muri Habakuki kugira ngo du complete. So I do this like a prophet, ndabikoze nk'umuvugishwa kuko mu gice ca gatatu c'igitabo ca Habakuki havugwa ngo isengesho ry'umuvugishwa n'Imana Habakuki. Bavuga ngo the prayer, this is the prayer of the prophet Habakuki. So it's my prayer for me and you. It's my prayer for my ministry and your ministry. Nicyo sengesho ryanje kuri kubwanje no kubwawe. Ni sengesho ryanje kubw'umuhamagaro wanje n'umuhamagaro wawe. Nicyo sengesho ryanje kubw'umuryango wanje n'umuryango wawe. Umva ico bavuga ngo Uhoraho numvise inkuru zawe, ana makuru yumvise, numvise inkuru zawe, nabonye igikorwa cyawe. Ivyo nivyo kubona. Ewe Uhoraho, hembura ico gikorwa cyawe hagati muri iyi myaka, ukimenyekanisha mu burake wame wibuka kugira akagongo. Reka turondere ico bavuga muri Bible y'Icyongereza kuko hano tangiye kumva umuvugishwa avuga ngo Uhoraho narumvise amakuru yawe. Dufise amakuru twumvise ku Mana yacu, amakuru yo gukiza, amakuru yo kumugurura, amakuru y'uburyohe bwamwe muyera hagati y'abera. Ayo ni amakuru twumvise. Ariko Habakuki avuze ngo nibindi narabibonye. Ufise ivyo wabonye ukiri umwana muto, ubona umuco muri eglise, ubona umuco, ubona bakubwira ivyo Kristo ariko arakora. Noneho umusezi Habakuki avuze ngo Uhoraho kuri ibikorwa byawe muri no myaka. Reka dusome hano ngo oh Lord, I have heard of what you have done. Man, narumvise ivyo wewe wakoze. Nakubwiye ko uko yararejo niko ameze no munsi kandi niko azokwamari. Sasa and I'm filled with ndajugumiye kubera ivyo ndarengewe ndanezera birarenze ahubwo birantangaje. Now do again in our time the great deeds you used to do. Subira kandi ukore muri kino gihe cyacu. Mu kwezi kwa kane tugiye kubwira Imana ngo kora muri kino gihe cyacu ivyo wakoze kijya gihe, kandi tubisabye kubw'ukwezi kwa kane gusa. Ariko kino gihe cyacu cikanguro, kino gihe cyacu tugomba kubona Imana mu rundi rugezo. Kino gihe cyo bapagani bagomba kuva mu kumenyera Imana, bagomba kureka kwibaza yuko dusenga Imana itumva. Harageze uko Imana isubira kugaragaza ibikorwa vyayo. Oh my God, muri kino gihe cyacu ubiriza ngo the great deed you used to do, be merciful even when you are angry. Ngo tugire imbabazi nawe ushavuye. Tugende muri Bible iyo ni amplified aho bagaragaza kwagura ikivuzwe kugira ngo tugitahure neza. God, oh Lord, I have heard the report of you. Narumvise amaraporo yawe. Ariyo tugiye muri biro, umuntu agiye kubwira umuntu ngo narumvise amaraporo cyangwa nasomye amaraporo yawe, and I was afraid naciye njugumira. So harageze yuko wibusivye Imana yakoranye na Musa ujugumira. Apana kujugumira kubera ko ugize ubwoba, ahubwo uvuze ngo none ni gute uno Musa
munsi ho ni gute. Wumvise ivyo Imana yakoranye na Eliya uvuga ngo oh my god uracyashoboye kumanura umuriro. Wumvise ivyo Imana yakoranye na Nathan yagiye kwa Daudi. Wumvise ivyo Imana yakoranye na Daudi. Wumvise ivyo Imana yakoranye na Joshua igihe Imana yahagaritse izuba. Oh my god ucuvuga ngo Lord ndajugumiye. I need you oh Lord, revive your work in the midst of the year. Subira kandi ubisubize mu buzima. Anavuze ngo revive, ubigarure mu buzima kwa gukora kwawe gusubira kuboneka. Oh my Jesus, kuno kwezi kwa kane ni ukwezi ko kubona Imana isubiye gukora ivyo yakora, ibirenge ivyo yakora cyangwa ivyo ishoboye gukora, kuko tubizi nk'iyo muko ishoboye kubikora muri kino gihe ca none. In the midst of the years, make yourself known. I know what I'm saying, make known, bireke bimenyekane. Ariko bagize ama accolade muri Bible Amplified kugira ngo bakubwire icyo Habakuki yavuga. Avuga ngo make yourself, ireke wewe, kuko twebwe tumenyekanishije ego ni vyiza, ariko iyi serutse mu kwimenyekanisha iyo turiko turemenyekanisha. Oh, this is my prayer for me and you. Imana y'imiryango, Imana y'ubutabazi, Imana ya mikora. So muri kuno kwezi kwa kane rero ivyo nivyo birere tuzobamo. Ndahezagiye kuno kwezi kubwanyu, ndahezagiye bino bihe kubwanyu, ndahezagiye umuntu wese aza gufata umwanya asenge ngo turagukeneye muri kuno kwezi. Tubone ubuntu bwawe, tukubone nkuko Paulo yakubona, tukubone nkuko Petero yakubona. Reka mvuge kano kantu, aho hiyo abagwayi bavanwa kwa muganga bazanwa aho Petero ari, ariko kubera ko ibihe bitagikora nka kwa kundi abagwayi bava imbere ya Petero bagatwagwa kwa muganga. Dukeneye kubona Imana azakara yiyerekana ku bitutu vyacu kugira ngo aho duciye abagwayi batonde. Dukeneye kandi kubona Imana yiyerekana ku mamishwara yacu kugira ngo aho tuyishize hasi abantu batabagwe. Dukeneye kandi kubona Imana yiyerekana tuyihamagaye kugira ngo Imana ya Elijah, Imana ya Eliya yururuke turiko turayihamagara. So in the name of Jesus, fatana nanje ugire no prayer. Yesu Kristo mwami wacu, uko warurejo ni kumeze no munsi kandi kuzokwamuri. Twumvise ibikorwa vyawe, twumvise gukora kwawe, turatangazwa n'ubushobozi bwawe. Turakwinginze wigaragaze mu gihe ca none muko wigaragaje kera, bibe kuri jewe no kuri wewe, in Jesus mighty name. Amen. May the Lord bless you.